Hello bakunzi bagasozo TV ndabaramutsa cyane aho muherereye hose nizere ko meze fresh muri good muri alright yasoje ndameze neza akuri micro muri kumwe na MC Donari numva maître de la capitale maître de la célébration aka Minixo Danger Boy muri 257 ni wa muhungu w'abantu babwira ati big up sana muntu uri kurakurikirana ibiganiro bicanga anye kugasozo TV ukabutara kanda subscribe ubanze uje kugasozo TV ugire subscribe like na share kugira ngo kino kiganiro tugomba tubahereze kize gushika kure ya Raina turi kumwe na numu artiste akomeye abikora neza cyane hano onye muri industry y'u Burundi nawe sundi ni But Mix Easy reka tumuhe kaze abanza aramutse abakunzi bagasozo TV welcome brother. Asante sana. Ya turamutse abakunzi bagasozo TV. Abakunzi bagasozo TV ndabaramukije muraho mumeze neza. Amagenda ko mumeze fresh nibaza ko namwe mumeze neza. Ya natwe tumeze fresh. Ego. Ya abatazi But Mix uno munsi But Mix ninde? But Mix Easy no muririmvyi w'umurundi. Ego no muririmvyi w'umurundi asanzwe akora carrière solo kandi asanzwe aririmba secular na gospel sometime iyo bikeneye. But Mix yavuye he? But Mix urumva ryatanguye igihe nari umuproducteur nahora ndi umuproducteur w'amaudio hama rero nabitangura atazi nafise hariho uwundi muntu twakorana umwigisha wanje reka ndamwita umwigisha wanje yabinyigiye rero narakora hajya hageze ku mixinga kugira mixage nkaca ndayikora rero urumva ivyo umuntu akitangura nyene biba ari ivyo umuntu akitangura ntibiba ari vyiza nagacaza avuga ngo wewe umefanya bad mix. Ego. Mix imbi. Wakoze bad mix. Urumva? Mix imbi. Bad mix. Mu nyuma rero bica rirafata. Rifashe ijyade ikibate ucura hinyanyura wewe winde. Ikiba bad mix. Ego. Nakuvugeje kuvuga ko wahora uri mu producteur. Ego w'amaudio. Ni kutabandanije ubu mu producteur na cyane ko ari ibintu birimo n'amafaranga menshi. Igituma ntabibandanije nuko naciye mfatiye. Urumva ahantu narindi aho hantu nari nabikorera. Byasabye ko nimuka kubera ubu. Candimuka cangenda ahandi hantu. Ngiye ahandi hantu nta muntu twari tumenyeranye. Ku buryo noce ndabibandanya byarangoye kwifrekanta na studio zaho hantu nimukiye rero camvuga ati none ubuzima buzobandanya gute sawa candabanza ndabivamo kidogo hama camfata ibindi bintu vy'amavideo urumva abantu nimukiye naciye nsanga ndose access ku bintu vy'amakamera urumva mvuye muri studio ahantu nari fye access muri studio y'amajwi cuja mu vy'amakamera navyo canja ahantu ndonka access vyoroshe ku makamera cambandanya rero ni adapta mu vy'amakamera ubu rero nsanzwe nkora amavideo ndi mu Videaste urumva navuye muri studio y'amajwi ja mu bibona nakuvuga byagenze sinahisemwo sinzi nyene ni Imana ngira fisa amabisi uri busy kweli muri n'isu uri okipe n'ibintu byinshi cyane no kwamba vuye ko mu Videaste ukaba warabaye n'umu producer w'amaudio ubu unyi tukuzi nk'umuntu w'umuririmbyi aho nari umuproducteur nongera uririmba ni But Mix yinjiye mu mugwi wo kuririmba gute byagenze gute kugira uronke inspiration kuja mu buririmbyi? Bon, inspiration yaje kera kwi nabikunda nkiri umwana kandi byose byahereye ku televiziyo narakunda televiziyo cyane kuraba rero nakunda kuraba muri RTNB bakaza bacishaho imiziki kanyohera bagacishaho imiziki kanyohera ya ba Lolilo ba Fizo ba Lil Wayne ba T-Pain bande ico gihe rero jewe nari umwana muto mfise nk'imyaka 10 mfise ivyo byatanguye nkiri muto cyane muga mfise imyaka 10 niho natanguye kwiyumvira ati reka mfate ikaramu n'urupapuro nandike indirimbo ngire composition rero umuntu wa mbere yatumye nandika indirimbo ya mbere ni Bauden Sinaden mwana w'ingozi ari mu biye vyiwe yaravumye ariko araduga ariko arasoza iyo ndirimbo ziwe
ndabona indirimbo yasohoye yitwa amafaranga. Urumva amafaranga cavuga ati je nanje kweli ntegerezwa gutora ikaramu nkandika indirimbo. Ca ndatora ikaramu ndandika indirimbo yitwa nanje amahera. Cyane narapa nka kujya kwiyo. Iyo ndirimbo ubu nyirahari. Irahari sindanayibuka sinzi niyo vyagiye. Ni wigeze unayiposting? Oya. Ari telefone zari bwabeho wapi? Mani rero nandika nca ndatangura kuza ndandika ndimenyereza nandika imiziki myinshi nza ndabika mu nyuma rero nca ndabibandanya kimwe hama nagiye kuja muri studio mu 2014 2014 kwa Kesi Akesi Dani yari afite studio yitwa ni kuvuga umuziki wawukorera ni Bujumbura. Jewe ndi umunyagitega. Mugabo umuziki waje wa mbere waje gukorera ni Bujumbura. Oya hari Gitega. Wakoreye muri studio Gitega. Akesi yari afite studio Igitega. Akesi yari afite studio Igitega. Imwe yari ni Bujumbura indi yari Gitega. Kandi yamaze umwanya muto. Ni kuvuga rero reka ndakubwira ingene vyagenze. Naragiye kwa Kesi ndasaba programme yo kuririmba bisana. Ndagenda turakora beat. Mugura wono ari ryambere ugiye muri studio ntibiba byoroshe. Turakora beat acambwira ngo rero genda ugira ama repetition hama uzogaruka kwinjiza amajwi. Yabonye uri kibamba. Nari kibamba kwe. Nari kibamba. Ariko yari indirimbo ya mbere nagira ama contre ya Atari. Jeje ndagenda ndatwara beat ndagira ama repetition. Ndagaruka kwinjiza amajwi. Biranga. Acambwira ngo wowe rero genda ugira izindi repe zikwiye. Nanjye camvuga ati ngaha je nshaka umuziki mwiza reka ngende ngire repe zikwiye. Ndagenda kubita repe nk'ikiringo c'ukwezi n'inusu. Ngarutse kuri studio nsanga ya studio yiwe yarugaye yaragarutse Bujumbura. Cufata itike ryo kumanuka Bujumbura. Oya sinamanutse siniriwe ndamanuka. Waciye ubivamo? Sanze yarugaye nyene urumva naciye ndabivamo aho ari 2014 hari mu kwa gatandatu niho nanyijira studio y'ubwa mbere. Ntiyimutse ndafightinga muri 2015 mu kwa kabiri ca ndasubira muri studio yagiye Giteganye n'iyindi aho ca ndasohora indirimbo kirasohoka. Ndumva rero ati byose birashoboka. Ca ndabandanya gushika rero nuno munsi. No kuvuga tugiye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane kuri YouTube. Turabona yuko nk'indirimbo ya mbere watanguye gupostinga haheze nk'imyaka 5 igiye. Ego. Hakaba n'izindi uri kurabira uno munsi haheze nk'imyaka 2. Uno munsi kandi turabona iyindi haheze nk'amezi 4 igiyeko. Kuri wewe umuziki bivuze iki but mix ico kiringo cyose gihaca kugira usohora umuziki. Kuri but mix umuziki uvuze iki kuri we ni yihe ngorane uhura nazo mu bijanye na music? Ingorane mura nazo uburyo cyane. Je mbashaka gukora umuziki w'amafaranga menshi. Mwiza w'amafaranga menshi. Mugabo kubera uburyo usanga bitariko birakunda. Mu myaka iheze igihe nari umuproducer byari byoroshe narashobora kwikorera akantu kabaye amanka uwundi mugenza nje ati nyumviririza ukosore bikenewe byari byoroshe gose hama tuyisohora. Mugubu kandi iyo myaka studio nakorera urumva yuko ni kwakundinye n'ubu atabumenye byinshi iki. Mugubu rero natanguye gusohora imiziki mu ma studio akaze akomeye atsimvye kandi azimvye. Ndaraba kandi gusubira hasi gukorera hasi ntibikunda agiye uteye imbere cubona umenga uba wigayishije. Oya wanashimano uretse no kwigayisha hari igihe uba ugomba kugumuduga ntawigira yifuza ko yose apana kwifuza ko uguma hahandi canke ngo usubire hasi. Ushaka gumukora ibintu kuko nk'umujemo zindirimbo wowe ukayumva ntushaka kandi ko nzogutaha hasi. Ubushaka ugumuduga rero intambamye ya mbere murana n'uburyo amahera nico gituma je ntakora n'amavideo kenshi.
amahera ari mu umuziki ukeneye amahera menshi. Yeah. Woducishiriza ko akapera kuri rya ndirimbo Mona. Mona? Mona ijya ndirimbo haize amezi ano yishize ku rubuga rwa YouTube. Washobora kuduha agapera kuri rya ndirimbo. Numvise ari indirimbo imeze neza cyane Batmix. Kandi courage sana. Asante sana. Warayumvirije? Sana. Wakunze agaca kahe bari kongo? Mbohera kuri ntuzenya ya kabiri. Ku gitero cya kabiri. Igitero cya kabiri. Okay. Uru rukundo ni nyako sinibagira ivyo nkorera. Mu mutima ndaguhorana uri umugisha wanje. Iyo uri kumwe n'abandi jewe niyumva fofofo. Nkaca nibuka twa tuntu nkaza numva umutima uranse. You give me love agogo ni ugumuza mu ndoto zanje nkavumbatira ya foto. Mona kabisa. Uranyinjije muri mode kwe. Abantu bariko baraturaba babibonye ninjiye muri mood usa. Bagende bayirabe kuri YouTube. Muje kuri YouTube muri ayo ndirimbo imeze neza cyane, ni indirimbo y'urukundo brother. Wakuye inspiration hehe kuri iyo ndirimbo brother? Ni byakubaye ko inspiration kugira ndayiririmbe. Oya si vyambaye. Kugira ufatikira mu wandiki iyo ndirimbo Mona. Si vyambaye. Si byakubaye. Oya. En fait, inspiration hano nayikuye. Numvise histoire y'umuntu abantu benshi mukunda kumva bavuga ngo Mona Lisa. Nico gituma hajya naririmvye Mona ni abbreviation. Nagonje kugira abbreviation ya Mona Lisa. Rero histoire yiyo niyo numvirije. Chanumva ndabaye inspire yo gukora iyo ndirimbo. Bo umuntu agerageje kumviriza ijwi ni ijwi ryiza cyane. Ijwi ryanje kandi urashoboye kuririmba vraiment none Batmix akora ku gatwe kiwe cyane yo afise management imufasha mu bijanye n'ibikorwa. Oya akora ku gatwe kiwe ariko kandi ahubwo nari mfise abandi ba managinga abandi baririmvye nari mfise projet yitwa BM Lab. Yiwawe ku gatwe kiwanje irimwo abandi ni brand yanje yari irimwo abandi ba artiste. Mugabo nubiracyahari gusa ni kubera ko nkuko nabivuze uburyo irakwega amaguru irakora mugabo pole irakwega amaguru. Byagenze byaroroshe gukora project nk'iyo onye ishobora kumanaginga abandi bari. Ntivyoroshe bisaba amahera menshi kandi urumva biragoye. Urumva nawe birasaba ko ushobora kuronka mu manager ashobora kubafasha muri iyo project gashika kure. Mugabo apana yuko ibari ni project yiwanje ashobora kuvuga ati okay ni support ndaterereye hama nimba ashaka ko tuyikorana nkamwereka koma iyo project yo kwinjiza koma twokora hama muga project ari yiwanje wewe aba ari umu sponsor gusa. Ivyo birumvikana kubera nta muntu yoshobora kuza gufinansa nawe atabona akana azokura niko bimeze. None Batmix iruhande y'umuziki hari ibindi nubuhe bundi buzi ariko arakora uno munsi? Video uri mu cameraman Videaste muri market editinga kamera ibintu nk'ivyo byose bijanye na video. No kuvuga nk'umuntu ashatse gukora akazi yo kwitura mu domaine yi ashatse kumaka zose iyo ari yose iyo yoba nshaka muje ashaka muri video arando ashaka mu muziki arando. Ubu mugabo urafise aho hagaze mu buryo umuntu aje akabwira ati ngo nkwereka ahantu tuja gukora udashobora kubwirira uwo muri ko murakora. Aho mpagaze ni kuvuga aho uri kurakora uno munsi muri ivyo bijanye n'ubu Videaste. Okay muri ivyo bijanye na video ndafishe ahantu henshi nkora. Ni kuvuga umuntu je novuga ko ndi nk'umu Videaste independent nkorana n'umuntu azanye inoti uzanye amahera ukavuga ati dushaka dukora ni project kuno sawa. Okay biroroshe kufatikanya ivyo onye n'umuziki Batmix. Ego bityoroshe bigenda gute? Biroroshe kubera ko ikintu cyose n'umwanya wacu. Gusa ndiko ndaraba erega umuziki ni kimwe video ni kindi.
ivyo urumva n'ibintu bibiri bitandukanye rero kimwe cyose ugiye umwanya wacu kuko umwanya wose simba ndi muri video kandi umwanya wose simba ndi mu muziki but mix muziki au hapizo iyi vision fixe donc vision fixe mu muziki wifuza ko umuziki wawe gushikana he nifuza ko umuziki wanje mushikana ahantu kure kurundi rwego ku buryo n'ikindi kintu cyose nokora coba réussi bivuye ku muziki yego okay ni cyiza cyane but mix ufise indoto nziza sivyo hama imbere yuko impande yuko uri umuririmbyi ukongera ukaba no mu Videaste urakurikirana abaririmbyi bagenzawe umuziki wabo cyane gose urakurikirana amashowbiz bagira abaririmbyi yego kuva kera uriko hari show iheruka kuba concert iheruka kuba yatumiwemo abanyarwanda n'abaraperi b'abarundi b'abanyarwanda n'abaraperi b'abarundi yaratumiwemwo B-Face n'abandi Vacation Boy Ramona Fablove bakingolongolo ariya anye bose bari bahishikiye imbere yuko iyo concert iba B-Face yarapostinze avuga amajambo yo kudisinga abarinzi bagenziwe ababwira ati igitutu naho coba gifise inzobe nikigira ibara niko yavuze amajambo yashize ko arayabonye kuri wewe bijya bintu ubu bivuga kwiki nk'umuntu w'umuririmbyi nk'umuntu ukunda umuziki w'u Burundi kandi ugakunda n'abarinzi bagenzi bawe jewe navuga ko umuririmbyi wese abafite strategy yiwe novuga yidandazamo canke kugira ngo agire visibility umwe wese urumva abafite utuntu twiwe n'inzira ziyiwe abikoramo sinumva ikintu novuga kuri bijya mugabo ico nzi coco ni ku ifoko abantu tumenyera izo strategy z'abaririmbyi tukabirabisha amaso gusa hama bajejwe kuvyakira nabo bakavyakira hariho abavuze yuko kubera ko nk'ubu nimba B-Face agira biki ni kugira ngo umuziki wugire vibe nimba Fablove nawe agize ibindi ni kugira ngo izina ryiwe rigire vibe Satbi agize ibindi kugira ngo aguma agaruka mu bantu aguma gupfugwa rero abaririmbyi baba bafise udustrategie twinshi bakoresha bo nigiki cokorwa kugira ngo ivyo bihave basi kugira abaririmbyi b'abarundi babone yuko ari bamwe bafashanye mu muziki bareke kuguma baterana amajambo nyimba naka afise impano uri yanye undi muririmbyi amaze gushika kure nawe ashobore kuza kuduza impano ya mugenzi we badugire rimwe bose ubona aho kogwiki kugira bahuze ari cokorwa bo jewe novuga ko nta cokorwa kugira ngo bahuze oya ahubwo nibabandanye nyene badisingana naho ugomba akadukira naho ugomba bakagira iki gusa cyo ntahura cyo nuko ni kurya nyene nakubwiye umuririmbyi umwe wese aba yifitiye inzira ziwe abikoramo kugira ngo abe hiti canke izina ryiwe rigume rigaruka gusa ikintu nobahanura nuko abaririmbyi mu gukora batora abandi umwe wese niyirabe ku giti ciwe avuga ati ndiko nkora iki kugira ngo ntere imbere ndiko nkora iki kugira ngo ntere imbere kuko uravye abandi uca usanga no kuri n'umuziki wawo uhevye uvuga ngo nakayagize ibi ahubwo umwe wese ni focusinge ku kazi kiwe avuga ati umuziki wanje uri kugenda gute ndiko ndakora iki kugira ngo je nshobore kwiterera imbere ya but mix kandi ikindi naco ivyo bintu bamavuga ngo vyo kuduzanya ngo vyo kuduzanya nta muntu aduzu oya nta muntu aduzu undi je sindabishigikiye kuko umuntu aduga ku mwanya wiwe ico ni kimwe hama ikindi aduga kubera akazi kiwe kora akazi nihagera uzoduga gufashanya ni sawa mugabo gufashanya ntibisigura kuduga hari abaririmbyi benshi bafashwa muga ntibaduga cyase ko baduga kandi bafashwa kuduga k'umuntu rero ni imana n'umwanya n'ibikorwa but mix indirimbo iheruka kuja ku rubuga rwa YouTube ni
ni Mona Mona haciye amezi 4 igiyeko twitege ikindi gikorwa ryari Batmix wanyoteje abafana bon iyo haiza amezi 4 ariko narasohoye iyindi yitwa Girlfriend iryo nababwira ko ari Boom Play Spotify nayisohoye ku ma platform rero urumva abakoresha YouTube nabo umwanya n'umwanya ndashobora kuyibaha nakubwiye ko ejo vyanse ni kuvuga indirimbo ubunyereye kuri Spotify iriko kuri Spotify Play TikTok ama platform yose abaho mashaka kuja no muri TikTok mukagira challenge hasigaye kwija kuri YouTube rero nzoyishirako kuri YouTube vuba nibaza yuko vuba sinovuga umunsi navansanga mbere Batmix none amaze kwinjira mu muziki umuziki arawufata nk'akazi canke ufata nko kwiryohera bisanzwe bon ico kibazo je ukuntu nocishura umuziki sindawufata nk'akazi oya sindawufata nk'akazi ahubwo ndawukora nkuko ndawukunda ukora kuko ukunda erega hajya umuziki ntibazokubeshe sakazi umuziki sakazi musiki baravuga ko ari akazi n'akazi baravuga ko ari akazi bagakora kandi hari abantu bakora umuziki atakindi kintu na kimwe bigera bakorera abandi y'umuziki ariko bagatunga umuryango en fait igituma umuziki nta witakazi umuziki uragutse ni munini cyane kandi umuziki urimo ibintu byinshi urimo ama-instruments urimo amajwi urimo ibintu byinshi bitandukanye rero bijya bintu byinshi bitandukanye nibwo budi hama umuziki wocu ubika umuziki no ufata ko ni nka industry voilà umuziki ni industry muri industry haba hari ubuzi butandukanye haba hariho dufate nka Brarudi haba hariho ubuzi bwinshi hariho gusuguma ibikarato hariho gutora ibicupa bijya mu makaziye hariho kuvyikorera bijya mu modoka hariho dufate hariho gufata ajya ama produit bakayacanga kugira turonke ikiyeri rero umuziki ni industry sindawufata nk'akazi umuziki ahubwo ni hinguriro ni hinguriro je rero sindawufata nk'akazi ndawukora kubera ko ndawukunda uwo muziki iyo industry ndayikoreramo kubera ko ndayikunda kabisa hama ibintu nkoreramwo rero bitandukanye nivyo byotekezwa kuba ubu bigatuma uronka irasiyo utunga umuryango bigatuma ndonka amahera quelconque mugabo rero uronka amahera utanguye kuronka ipeti none wo hano kandi numaze kuronka ipeti nashobora gukora muri iyo industry yonyene byonyene oya ahubwo ni industry mufasha uwo muziki ni industry imufasha gupushinga izindi business ziyo kuko nk'ubu nimba iyi mpuzu ikorerwa dufate je ndumuririmvyi nkacangira brand y'impuzu baraza kuzinshorera kubera ko ndumuririmvyi ndumu artiste wabo bakunda kabisa turiko turaraba Batmix araciye igihe kirekire winjiye muri entertainment sivyo winjiye muri industry y'umuziki sivyo Batmix nakahe kajambo ushobora guhanura abantu bariko barinjira ubu no kuvuga ibintu bijanye n'umuziki uramaze kubona iciza n'ikibi muri music uramaze kubona yuko ushobora kwakura ikintu canke ukakibura nakahe kajambo uhanura kugwaruka ruriko rurinjira muri music kandi rufise talent ubunye cyo bahanura nuko batoshuwe ariko no musukora ugacuba hit ugacushuwa nkuko nabivuze uri mu artiste utegerezwa kumenya guca bugufi utegerezwa kumenya kugira indero hama no kwifokasinga ku kazi kawe kugira ngo ubandanye utere imbere kabisa abo rero bariko baraza nibaze mugabo bazana n'ubwitonzi baze bafise akariro gake ugereranije kubera hazogera igihe bahore ugereranije igihe watangurira umuziki wawe n'iki gihe turimwo ubu nakahe kanovera ushira mu muziki wawe kugira ngo
ugira icyo usumbirije aho hambere ucinjira muri music? Karite ya studio, hama kwandika. Je nakubwiye ko nanditse imiziki myinshi kera, mugabo harageze igihe iyo miziki yose nta n'imwe nasohoye mbere wanashima. Je ubu nandika umuziki ngomba sohore. No kuvuga ubu unyu umuntu ariko arumviza umuziki wa kera n'ubu hari itandukaniro kuri karite ya audio no kuri lyrics amajambo. Ubu mbere zimwe na zimwe ndazandikisha wanashima. Uzandikisha gute? Ku bandi bantu bazi kwandika bakagufasha kwandika n'amateka ayo. Abantu benshi ni abaririmbyi benshi ni bakunda kwemera ko babandikira umuziki ukamengo n'amakosa. Mukao chumenga ndasa makosa. Oya ariko chumenga nta teka ririmo. Nta teka ririmo gute? Ni ibintu bisanzwe cyane. Nani tubazi aba star n'aba superstar bandikiwe imiziki kandi kaba hit. Yego. None kwandikirwa biteye isoni? Nta soni biteye. Celine nta muziki n'umwe yigeze yandikira. Yari afite umuntu amwandikiye. Hama Celine yagasohora ijwi ryiwe gusa n'abandi bakamukoresha. Abo twebwe ngahi iwacu turacafise ikintu ca complexe. Umengo kuvuga ngo naka yaranyandikiye umengo uba witeje isoni, umengo sinzi ubumenje kandi sivyo. Oya je rero urumva umuntu yanyandikiye ndavuga ati warakoze kunyandikira kandi ndavyemanga nkanamuhemba kandi nkavyemanga ati uwo muziki narandikiwe. Kandi hajya mu muziki hari umuntu usanga afise tala yo kwandika nawe bigaca munanira kuririmba. Hariho n'ufise tala yo kuvuza gitari atazi kuririmba. Hariho n'uzi kuririmba atazi no kuvuza. Byose ugasanga ntazi no kwandika. Hariho n'ufise tala yo kugira karaoke gusa gusubiramo indirimbo z'abandi. Kuandika kuririmba ibintu aho kesho uzi gukora karaoke karirimba ababuze ivyumviro gusa. Urumva uwo mwandikira nawe nyine yo uwo mwandikira yo ririmba. Mugabo kwandikirwa n'ibintu bisanzwe. N'abantu bandika byonyine bataririmba burya barashika kure. None ntibibabesha baramenyekanaho. Izina bakandika izina. Erega barandika izina mugabo mubandika izina mu bubandiki. Mu bubandiki urumva bazomenywa na mwege mwandikira. Nk'ubu mbajije ati abakunda kwandikira abaririmbyi ni bande n'abandi noco ndabakubwiye kubera je ndabazi. Hariho undi muririmbyi abazi, hariho n'undi abazi, hariho n'undi abazi. Baba bamenyekanye kabisa. Bo imbere yuko turangiza kino kiganiro reka tubanze dusabe usubira turyohere Batmix. Iyi habona akajua akarongore ndibaza uduhe agapera kuri iyo ndirimbo washize kuri Boom Play na Spotify kugira nyine abantu bandanye ba vibe abatarayumva bashobore kuja kuyikurikirana yose baje kuri Spotify na za Boom Play bashobore kugira subscribe barayiking ubahe akapera kabisa tuandanye tu vibing. Let's go. Ndakwibuka tugitamba embedodo ngifisa amahera tukirya umudodo niyumvira ko ndi mu rukundo. Oyoyoyoyo umushumu umenya mu makuba kwagukunda canka guhenda kukiwambeshe koko ngura nkunda naho shwida dada wikundira dodo nizushaka wigombera imodoka n'amaduka tagisi wagisi wisikinda guhe oyamanda gukunda nusige unanifanya milele fo pesa zaereye mu mapungu. Urakwiye management uririmba neza bro ja muri management pre. Bon diki novuga management ni projet kandi iyi projet ibifise ukuntu ipanze ibivuga ati tuzofata abaririmbyi aba tubakorere video ukuntu hama ukuntu hama twebwe tuzokunguka ukuntu. Rero jewe sino kunda kugenda muri projet z'abandi kandi nanje mfise iyo projet ahubwo umuntu afise amahera yo yazana akashira muri iyo projet yawe aga sponsoriza projet yawe. Aga sponsoriza iyo projet yawe hanyuma mu nyuma
tukaraba koma dukora iyo ntuze iyo projet yanje pana yuko jewe nza kuja muri projet y'abantu nuvuga turiko turaraba bat mix ibintu mpora nkunda kubona ku baririmbyi b'iki baraja muri management nukuvuga management ikavuga ati we turagukorera video tugukorere na audio hanyuma indirimbo tuyiposte ku rubuga rw'iwacu sivyo bijyanye none we bivuga bijyanye ibintu simple bisanzwe ntibisubiza umuririmbyi inyuma oya bimusubiza inyuma iyo country heze bica ntusanga umuririmbyi agiye gutangura bushasha oya izina riba ryaranditswe none mutamumwibagira gusa nimba ashaka kuza ni mumwibagira bon ama kandi ikindi naco je nka management bivuze ngo ku rubuga rwayo vyovana vyose n'ukuntu mwumvikana bivana n'ukuntu mwumvikana kandi hagerega igituma ndakubwiye ati ni ibintu bito urubuga si ikintu kinini si ikintu kinini kwe n'akantu gatoyi como artiste como artiste naka urubuga nigo aca kugira ngo atangaze ibikorwa byiwe hanyuma agakora management ari imufitiye urwo rubuga kumva urengera ngo ibishaka kugira ngo imanaginge neza uzumbuka nabwo na rwa rubuga rwe ruja ko rumenyekana rumenyekana kandi ni izina ryiwe none izina ryaduze nubwo urwo rubuga yoca ruhera akaja ku rundi izina ntirifudika abafana aba yararonse nibajyanye ahubwo iyo management kwa rubuga yari yarakoze gujya mu artiste yavuyemo ikaruguma irariska guhomba kuko babafana bo baca bakwirikira wa muririmvyi ahari reka duhavure turangiza bat mix nta ga surprise ufitiye abafana biwawe bat mix yo ntikobura vuba apana iyo ndirimbo oya inyuma turakeneye video turakeneye video bat mix iyo ndirimbo yagiye kuri ntuze izoja kuri YouTube ari ntuze ari video sino ita video content ari lyrics bon ni lyrics ivanze na visualizer basi bazobona isura yanje ubundi nta ndirimbo nari bwashore haboneka isura yanje okay asante sana urumva n'akantu reka ndagushimire bat mix asante sana ni jewe nshimye mwakoze cyane kunyakira mwakoze cyane kumumwaye kandi mubikore n'abandi ba kabisa reka nshimire n'abakunzi b'Agasoso TV bariko baradukurikirana ndababwira ati big up sana mwakoze cyane abatagize subscribe mugire subscribe mubandanye musharinga na kino kiganiro kugira ngo gishike kure abagenzi banyu bose bakibone ndababwira ati big up sana turangiza ariko reka ndagusaba kintu uzofate link yanje ya Mona uyishire ngaha hasi muri description kugira ngo abantu babishoboye bave ngaha mu Gasozo bagenda kuraba Mona muravyumva muri description muzosangayo link y'indirimbo Mona ya Bat Mix ndabwira ati ciao.